Salut, comment vous allez? Meze neza. Mugabo ngiravuga n'abakobwa surtout. Mugana n'abahungu bafise abashiri. Dose abashiri n'umunyumbiritse. Afise good news ku bakobwa. Murabona ahantu ndi surtout bakunda maquillage nkaje bakunda makeup. Bakunda ibintu vyiza do qualité. Twabazaniye na ndimwe kubera nje ndabibabwiye Keva Cosmetic yuguruye no munsi bafise ama produit meza cyane mugabe akabiga nuko ari umurundi kazi ko ndazi ko abenshi mukunda kugusha ama produit y'abazungu sinzi za Fenty sinzi za Kylie ma collection y'abazungu ubunye ifoko dushigikira vyiwa dushigikira biwacu surtout y'umurundi azanyere ikintu ciza kisana katenza kurusha bemera biga vyo hanze ifo tumushigikira bafise ama lipstick na lip gloss nisize ama fard ama maquillage ama foundation ibintu vyiza cyane ama baita gute aya ama cils ama fossile obsino vyiza anyway uno musagiza ouverture hano naje kugira nshobore kubereka ndazi ko murabizi ko ahantu kenshi mba mpari kugira ncinda kwamenyesha ibintu ko biraba canke biko bira trendinga mu gisagara anyway ubu nyene baza ko abantu ndazi murayizi Keva Cosmetic ariko ntiyari bwuguruwe ku mugaragaro salon yiwe canke ahantu bashaka gukura ama produit ko ndazi ko mwareke tubona foto yanje bafotoyera fapasi mugabo mbagombaze akorera hehe bikabagura mu bw'ubunye afise adresse physique adresse ya iroroshe cyane ku bantu bazi Nyakabiga canke Rohero bari juste en face ya Skepers Lycée Skepers Nyakabiga hamwe na haruguru ya kabari ka Peace and Love ni batwa nakundenya amabarazi kabarazi Peace and Love ariko ni muri Rohero 2 ni no kwikaburimbo entre temps uja kuri PEA Université y'u Burundi anyway abakobwa surtout les filles muze museneza sivyo no ariko reka nindire bugurura hama ndabereka indanigaza aho ameze sivyo Good evening, guys. So I would like to introduce this biggest thing. So I'm so happy today turishimye cyane kuba twakoze igikorwa cyacu. Ni igihe kinini cyane turimo turabirondera tubishakisha. Uyu munsi rero akaba ari umunsi tubigezeho. So na kindi twajemo twahuriye muri ouverture ya Keva Cosmetic. Tukaba twishimiye igikorwa twakoze n'aba jeune n'abantu bashaka kwiteza imbere. Twishimiye kandi cyane ku mukobwa wacu wamenye agashaka guteza abandi bakobwa mu bintu bijyanye n'ubwiza.
nuko nguko. So nje ku mazina ni Kevin, nkaba ndi umusekreteri ushinzwe ujejwe imitungo muri Keva Cosmetic. So dufite ama product menshi ngaha uko mubibona ngaha nyuma yanje, dufite ibintu byinshi cyane bya Keva, ama vernis, ama lipstick, ama foundation, ibintu byinshi cyane muragenda mubibona nkuko bagenda babereka inyuma yanje ngaha. Voilà, this is Keva Cosmetic Salon. Voilà, ni salon ya no yikobwira ko basiga n'inzara, entre temps barasiga n'inzara, bagira manicure na pedicure kandi ku ma produits meza, ma vernis anda kaze. Alors baba hari ma vernis andi ama poudre ngira muratwe mu yasanga amasaro make ga mu Burundi, arahari muri Keva. Aba makeup artists bacu nabangaha. Comme ari salon ya cosmetic, c'est sûr ko bafite aba makeup artists. Contre un lip gloss ya Keva Cosmetic, nayo nama lipstick ya Keva Cosmetic, hamagaranye n'abakobwa babiri uyu no mu mama basiga abantu bon bari aba specialite mu gukora ama visage yacu. Uyu ngira ngo baramaze kumubona ndabunda mvuge ndigeze kurira ayo nawe reka ndabareke bivuge mu bamengo tubwire na experience bafite mu gukora makeup ni bon. Nitwa Pamela, hama nkora makeup ya ndo ngaha muri Keva Cosmetics. Karibu cyane tubakorera ibintu nk'ivyo twakoreye uyu muntu, murabona ko asa neza, so karibu. Nayo twagude je nitwa Cindy Kelia, hama ndi mu makeup artist, hama karibu cyane muri Keva Cosmetic. Hari ibintu byiza, mushaka inzara, mushaka makeup, byose birahari. No kugura mushaka muragura yabwiye ama lipstick, lip gloss, hari n'ama palette. Ego karibu cyane. Amwe nimwe mumenyere gukoresha ama produits menshi, surtout ama fard, ama lipstick, ama lip gloss, ama foundation. Mugerageje kukompara ama qualité za Keva zimeze gute? En fait Keva ikintu twabikundiye lipstick ziwe na ma lipstick atamyora umunwa nkuko abandi babimenyereye. Wisize lipstick haheze umwanya ukaza wumva umunwa uri kurakwegana ukumva umenga urikoreye ibintu. Ni lipstick nziza cyane, yaba ari umuntu akuze, umumama akuze, abandi badakunda ibintu biboneka gose, lipstick zabo zirahari n'ama lip gloss zose zirahari. Abatazi lipstick na lip gloss mu bitabo bitandukanye. Je novuga ngo lip gloss ni nkarabero basi mugabo zifise ama couleur ni nkuko zifise ama mugabo hariho n'izara. Ego ni nkuko oya lipstick nayo nijya mengiruma iri mat ya kandi gisuye muri ama produits ya Keva. Novuga ngo sivyo bindi twovuga ngo ucume ngura mata umengo umubiri wawe suavre cyangwa wisize ikintu ku munwa umengo urashishutse. Biratandukanye cyane. Bon haje babisize no bimenga mu maso ndireje, ariko kuri makeup kumva umengo uraremereye mu maso. Je n'umuntu numva ndireje vraiment ndashobora kumara umunsi wose meze gucyanya. Anyway, no murundi kazi bien sûr ndazi ko mukoresha ama foundation atari yo mu Burundi, atari abarundi, kandi ugasanga même bafite n'ama qualité y'uburofa. Alors nahi wandi yamushoye guteza imbere mu Burundi kazi wanyu. Keva rero ni inde? Reka ndadere mashaka kutubwira Keva ni inde exactement. Kevin yatanguye ibijyanye na makeup akiri ngaha mu Burundi kuko deja no mu Burundi kazi. So yagerageje kose iyi ndota yigereko yo gufungura iduka ryiwe propre. So Kevin yatangiye umushinga wiwe kuva muri 2018 ashaka gufungura iduka ryiwe buri munsi ariko bikanga. Ego yarakoreranye, yakoreye ama house menshi akora ibintu bijyanye n'ibi ngibi, uko bakunda kubivuga mu Giswahili apodorerana. Yes.
kuri ubu ngubu afite iduka ryiwe, afite abarizwa, afise ibintu vyiwe kandi brand ni yiwe ku izina ryiwe, so urumva ko ni ikintu kininiya cyane, ni ikintu n'intambwe niniya vraiment. Shout out to her yani, ndamwemera cyane kabisa na brand ziwe nje ndazemera, so ibyo novuga kuri Kevin. Bon, nashaka kuvuga ku bijanye ni lipstick ya Keva. Premièrement, moi je n'aime pas beaucoup de choses à mettre aux lèvres. Mugabo izi lipstick mbona yuko zigira iminwa ikaba léger quand vous le voyez comme ça. Cause je trouve tellement que ziroroshe cause usanga uri stable nyene ku munwa, ubona uri stable ukamengana kintu usize ku munwa, cause ziri juste magique kuri bandi bakobwa bakunda kuberwa nk'uko nyene naberewe. Ben karibu kuri Keva. Merci. Salamu zenu mabibi na mabwana, ninawasalimia nyinyi wote na kuwapenda pia. Kwa majina naitwa Kaniza Sara. Nimetaka kuwaonesha kuhusu mambo ya hapa kwa Keva Cosmetic. Kuna mambo mengi kuhusu ya wanawake kujipodoa, kuhusu ya wanawake kujipamba, kuhusu ya wanawake kujiremba. Katika upande wa mwanamke ni kujipamba. Mimi naweza nikasema ya kwamba upande wangu mimi ninapenda kujipamba. Nimetaka kuwaonesha sasa mambo ambayo yako hapa dukani. Kuna mambo mengi. Vizuri mkifika mtajionea. Ninawaonesha kwa madogo tu. Haya, kuna kuhusu lash. Kuna hii hapa. Mafosile unaweka hapa kwenye jicho. Unaweka kwa mwanamke kushamaliza kujipamba kwa kuweka ile mambo yote kwa mwisho kushamaliza haswa. Haya. Kuna hii hapa glitter. Hii hapa unaweka kwa mchana hivyo, naweza nikasema mchana, ukitaka hata usiku kwa wale wasiopenda mambo makali, ukitaka kuweka mambo madogo unaweka hii hapa. Ni nzuri sana kwa wanawake. Kuna nyingine Golden Keva. Ni nzuri sana. Kuna hii hapa. Kuna marangi mengi. Light mngejifikia mngejionea mambo mengi sana zaidi. Kuna vitu vingi sana vikali. Kwa haya marangi mengi hapa mnaojionea hapa, kutokana na rangi yako, kutokana na mapambo unaotaka wewe, itakutokelezea. Kuhusu mambo ya mdomoni, kuna mambo mawili. Kuna lip gloss na lipstick. Hii hapa ni ya kukauka. Ukitaka kuweka kwenye mdomo, ni ile yenye haina mafuta, inakauka. Hii hapa ni nzuri sana, naipenda kweli. Kuna hii hapa. Hii hapa ni lip gloss. Lip gloss ukijipaka ina mafuta. Mdomo haukauki. Mdomo unakaa umewaka umeng'aa. Inatokana na mdomo wako. Mapambo ya wanawake. Kuna mambo mengi yenye sikuonesha. Karibuni dukani mtajionea. Asanteni. Siren Vibes TV.